umuhungu giyeko urabizi ibintu byagiye bivugwa hano bon yarongoye n'umugore afise amafaranga nawe atakintu yifitiye urumva yirembeye rero mu nyuma Imana yuguriye imiryango ntawe uzi iyo vyaciye umuhungu aronka udufaranga yego sivyo umuhungu ahonyuza ikirenge mu ndege arigurukira kuguruka rero hageze ko agaruka aca arafata abwira ba bantu biwe ba hafi arababwira ati bo rero jewe murazi murabagenzi nshaka muze kuntegera ku kibuga c'indege ngo jewe ndengagare murabona abantu yabwiye harimwo ba Meta harimwo ba Renine harimwo n'abandi bakobwa ariko icingenze harimwo Mireille icingenze nico gikomeye cyane uko nico ngiye kuvuga yego umukobwa w'abanyamuramvya aterura icugu bash arishira kunda kwibera ritwara uko ngo agiye gutekera umuntu urumva mu bantu yabwiye kame mu mugore ntiyari akamubwira ati jewe nzoza oya madamu niwe wa mbere abanzura mu ndaje ama wa madame wewe rero nawe cyavuga ati je ndazi hari abagenzi b'umugabo bari ino ngomba kujana tuje gutegera umugabo wanje yego niho haje abamede bacu bagenda ba Renine n'abandi rero acatora umugore nawe ateruye ishurwe akijewe ndarishiriye sheri nakare ni gwanje aca aratwara no ku kibuga c'indege mihere kwa kuntu atangwa kubebeza ubuntu umugore yarahindukiye ukati kamera ikiraka tego muyatse neza rero nkwereke jewe najana ku kibuga c'indege nje gutegera umugabo wanje umugabo wanje yambaye ishati zimvye ndamubona yambaye ikirato kizimvye ndamubona ubu rero yayaronse mwatanguye kugenda nk'imisira ngo muje ku mugabo wanje uwurinda ishugwe ry'umugabo wanje ngenda rifise uwurinda aterura irindi shugwe aje kuri muhajewe ndaha nkwereke ikintu nikorera ishugwe baca bararitora baca bararitwara mu modoka yego bararibika hagira umuntu azana ifoto cyangwa video nini ariko atanga rya shugwe kuri airport ariko mbere ryabonetse arifise ariko nigeze iboneka nigeze ayimuha anzwe kamera izimije oya hano sindi kwanariza ndi kuvuga ibintu nzi wowe ni gute uri umunyamakuru wenda kuza kubaza Mireille ukamubaza ati kubera kuri hano nubwo ko wabonye afise inkuru riko reka nkubaze ntabashika ufise benshi iyo uduze muhira muterurana kangahe umaze nk'umwaka ibujumbura ukaduga muhira muterurana kangahe none ivyo vya brother na sister uzanye ngo baterurane ngo like brother and sister ubizanye nta gishigi na gisaza muterurana muraka ibintu byose mujama ngo bro na sister n'ubuhehese murabona ivyo ntibibaho we nta wundi mushika ofisi bujumbura atarujya muvukana nyine niko kuri Jeri mugira ngo ndikubesha abantu uze n'ubu nyene uterura iyo kamera tugenda ndikwereke muri pobere kwa Mimi niyo ri mu rupango haraba ikintu bisa nubwo kitabonetse ariko gikomeye inyuma y'amasaha makeya niho Mimi yaciye ategura meet and greet yego urumva 10:11 umugore wa Shema acha posting imbuga itazine ngo uri mwiza ngo rero ngo urugo rwanje bijya bintu byo ngura rusambuye vya bintu birimo ikibazo buzya ibi bintu birakomeye kuko nimba umuntu yatangwe gupostinga imbuga ita mu nyuma kuri yose munsi yaciye hereza ku kantu ngo ngira ntange isomo uyu munsi imyaka 2 ngiye guhera babana imyaka 2 nito yababa imyaka 2 none uribaza yuko imyaka 2 nimba yadarinze hagera ahantu yumva yo bivuga urumva urazi vyaba ivyatanguye ibyo kibuga c'indege bimaze kuba barabigiyemo bisa naho biheze ibi umusirami mategura rya meet and greet urumva yarabizi neza yuko Shema ategerezwa kuba hari ariko Shema yari kubabura gute kandi bafitanye projet iri wara wumva iyo interval yo kuva hariya ku kibuga c'indege gushika uwo munsi meet and greet iba hoba habaye iki kugira ngo yumve yo cha posting imbugita muri ya modoka
burya na bano bantu bano bariko baratwumviriza ndabizi muri bo biragoye kuza kumvisha ko umuhungu n'umukobwa borara mu nzu urumva bara ngo bari nivyo bari gukora urumva kandi ari umuhungu n'umukobwa ubizi neza ko batavukana karero ka hafi agende nabonye burya si umugore wabere so yabaye marene wiwe niwe marene wiwe agenda mubaze uriya mu mama agenda mubaze wowe urazi uriya mu mama aberi yavuzwe n'abakobwa bangana gute hafi ya bose urumva aberi yateje majoro kangana gute yare mu maturu najangana gute bana nyabakobwa bahari wowe bigeze umugore wabere ubona bipostinga ngo ndabacumita habe n'umusoro urumva nabonye ariwe marene wiwe rero agenda muhanure ibi bintu biri serious aberi na Amede urumva Amede namushizemo kubera ko hariya yari ahari aberi namuvuze kubera ko nawe n'umuntu w'umugabo kandi ubona shema barazinanye uburemera ko abere yohanura umuntu bigakunda kubera ikintu nese umugabo hajyanira hazi ko shema n'umugenzi wiwe nini nawe nagiye ko bona bahanurira hamwe Dico Entertainment. Hello everyone hope doing well guys. Twe tumeze neza turashima ndiho ni wabikora ibintu bikagenda neza entertainment day by day twenyegeza ibintu bigakunda ari nako tuba twashize ku kivi kugira tubahereze ayarika aravugwa byose bikoraniye hamwe guteza imbere entertainment. That's for we, it's your boy Ndikurio Leonce the son of God Dr. Vlog aka Dico aka the ambassador. Ino ni Dico Entertainment for we. Nongera kwakira the one and the only the best analyst ever itwa Nyama Pro Musaza. Assalamu alaikum again and again. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umeze neza? Meze fresh. Ndakubona nubwo kuwa gatanu haheze kuja gusenga ijuma byakubanye akananira abahinga. Nshobora gusenga buri munsi. Wanyene bawasenze buri munsi ariko hari umunsi mu ndwi abasiramu bakoranira hamwe bakarabira hamwe ku bintu byose tukaje kurabira hamwe dusengera n'igihugu amasengesho yawe Imana yumve kabisa. Nibaza yuko urumwe mu bantu barinze bafukama Imana nyene yotegerezwa kuyumva kweri. Umeze neza ku rundi ruhande? Meze bien. Ibihe biriko biragutwara gute? Twaherukana mu Rumonge. Nta kirapfa kuko sinanagwaye haciyemo akagripe gusa. Okay. Ariko umeze neza. Urongera uragaruka wimerera neza kabisa. Wow, bivyumvikana cyane. Umunsi turakubita tubangura tukaba tugiye kugaruka ku makuru abiri atarenga ntarenguke niyo nabonye usa n'uwagiye agarukako. Nabonye amastatus ya office ibintu byinshi wavuze kuri Iseke Films turaza kuyivugako yamara kandi turangaruke ku nkuru yamaze kuba kimenywa na bose niko bavyita hano. Imwe mu nkuru nabonye iri kara challenginga benshi y'umuntu yitwa Giheko na Mimi Mireille noneho hakaba hamaze no kwivangamwo uwundi muntu unkundiye tuyahereye yamara tubanze tuvuge kuri filme ziriko zirasohoka nizigiye gusohoka. Filme ziri hanze jewe nzi harimo iyitwa Intimba ni ya Iseke Films. Ndayibona imwe yirabura. Filme yirabura yindi birabura koko. Jenny nabonye isohotse nk'uma film ari karana ahabwa amahirwe ngo ameze neza hagaze hano muri industry. Sinzi mpamvu ndabivuga nkabona ratwenga abandi bantu bari kwarasohora ni bande. Fanny Ravina nawe ari karasohora ariko episode yari yasohoye ryari nabonye yayikuye ko sinzi impamvu. Filme zigiye gusohoka harimo Save the Date season ya kangahe? Season ya kabiri. Ubona yuko mwa team nini harimo nawe mwagiye mumera nk'abatangaza amajambo mvuga yuko igiye kuza. Film ihetse ama surprise menshi harimo abakinyori bagiye kwibonekanamo nkuko bisa n'ibyamaze kumenyekana. Umwe yitwa Mimi Mireille n'ubundi n'uwitwa Kadora Vere nabanyene baza kwibonekanamo. Nabonye muri staff technique harimo birwa Baston n'abandi benshi. Nayo makuru Jemfis nizo zibi n'intore ntindi. Intore ntindi nawe nyene iraje vuba. Zenzo zibiri zigiye gusohoka nta zindi nzi. Nazinduze. Hako hari zindi nyinshi mu kibuga. Muga nanje nk'ubu nta nizo mba ndiko ndibuka. Nazihari. Zange n'izindi zihari usanga ari za zindi mbe yindi yitwa gute? Ingo ziraza naje. Usanga nyine ziri muri izo.
usanga ziba zibereye muri ingo zirazana izo biranagoye kuzimenya ziba zigoye no kunazimenya kabisa ariko nabonye abantu bakobeje kakantu twigera kuvuga ko kwita amatitire amafilms n'ubundi menga ari mu mugumwe aka kantu ka umwana w'Imana igiti cy'umukaratusi ibanga rye igiti cy'umuruho igiti eregiriho irahari igiti cy'umuruho ngo inyoni itaguru ati bino bintu bimeze gute so nuko biba bimeze naho tubaza guhera kugira abantu bamenye amafilms n'ibindi byinshi biba bigiye kuba kugira abandanye bamenya amakuru menshi aba ari muri entertainment unkundiye cyane twihutire ano makuru nabonye uri kuravuga ko abantu benshi bagiye bavuga ati nibiki ko mutabitubwira neza ubusimbiye kuri stati iyo je natangiye kubona ivuga ngo ijya stati y'ubutumwa bahaye Mireille mwayibonye burya bino bintu bizohava birangira hari ubigiriye ubiyemo ishano kweli oya amakuru tuyahere muri Iseke Films wagiye kuri se wandika ngo Iseke Films muri abakire pe ariko ntimufise amafaranga yaruta ayarukundo TV Burundi muri mu nzira nziza pe ariko subiremo mwicare bibaye ngombwa musubire inyuma mutangure kubereka no majambo kuri Iseke Films mu gihe uno munsi iri kirafashwa nk'umugwi uri kuritwara neza muri kino kibuga ufatwa uyivuze gufatwa harimo irivuga gufata yego urumva ifatwa nande bariko barawubona nk'umugwi bande uhagaze neza mvuze aba bantu mvuze abafana abakunzi n'abantu baraba industry muri rusangi ya sinema abantu bonyene nabonyene ubwabo barabizi bahagaze neza gute ubu onyene nasamara barusha views sami oya nta sama asomba views arabarusha muye film Samarika arakora ifisama views yo mbegitwa gutijya film ari gusohora ni Power of Money sinzi hari ni title y'icongereza menga ni Power of Money nimba ndavyibuka umengo niyo sinzi hari nindi yasohoye ryari vuba yonse 9,000 ku munsi umwe mu gihe yitwa Sisters the Sisters then hayirikagwa ni Sisters okay yitukiranije ubarikana kubita yaronse ama views angana gute oya yaronse makeya ariko maze kumva bonyene sama barusha views ako nayo barusha iyi filime yabo bafise yitwa Intimba bayisoye muri 2011 mu minsi 3 mu minsi 3 2011 umva urugendo atari runini mu gihe yari yatanguye ariko mengira afise umuvuduko ariko bagiye bakora n'andi mafilms baheruka menga yitwa Don't Force Love ni filime yahagaze neza hano yari ifise n'ama views menshi ariko mugabo kano kantu kitondere ni bamwe mu bantu bakubwira ngo nimba tugikora ibikorwa tubirabira ku ma views ntabwo turiko turevoriwe okay nimba turabiye kuri views turabire barashize kuri Netflix tuvisite turabe ariko ntabwo amantu uze kudandaza ari Netflix gusa oya none niye company dandaza amafilme bashize ko tugende kuraba naho turabe ko vyifashe ko bavuga ngo turabire kuri views naho nibaza kiretse baba bafise barafise na page ya Facebook haje Iseke Films barayifise mugabo ifise abantu nk'ibihumbi batatu oya barageza menga muri 3K barafise nk'ibihumbi 3 cyangwa ko urugendo rero runini nyene ariko urugendo runini kubera ko erega abantu niho bagitangwa nta misi myinshi barama ahubwo ntibaranatangura none bakoze iki ariko bafise amafilme nayavuze ari ahagaze neza hano hanze kiretse nimba urabira ku ma views yonyene reka rero sinkubeshe tubwizanye ukuri aba bahungu Iseke Films uzugenda urabe igwiremo abahungu b'abanyengozi babandi bahora bakora na Joachim Ingozi 2020 noneho Inkinzo TV maze gusambuka hari kuntu yagiye isa niyigabura urumva abakinyi bamwe babivamo abandi babandanya bapambana mu babandanye bapambana rero harimo uno muhungu Joel yego urumva uyu rero yagumye ku kazi ariko hagumanye nakora za filime atakigenda urumva ariko arakora uno muhungu rero uyu Joel Sky umutawa mu nyuma aragenda arabona ko mu bakinyi afisemo bakinyi bashasha nabo bigoye kubamenyereza aca subira gutora muri babandi bahorana na Joachim base nababivuyemo niyo twagase tukabona abamika
ego Mika Urumva? nito mu maproje arimwo urumva rero uno muhungu abashira mu kazi ariko bari ngozi uko bamanutse navyo tuzi ukumanuka kwabo rero imisi mike none twagiye tubona ngo Iseke Films urumva twe twagumye twibaza ngo bari ngozi urumva kumwe bahungu bari hano ibazi ko banaje ntitunabimenye bari kosa bakotse kuba ibaze ko hano ntibambwire urumva nibabwire nyene akarere kuza hano ntibambwire wumva uruzi iryo kosa gushika n'isaha baraha bamukinyi wa filime bazi ko baramenye ko baje uravyirengagiza ntavyo bambwiye nimba barabimbwiye bambeshutse ako ni kamwe baca baraza urumva aho ngira ngo bamanutse bamaze kuronka ubashiramo amafaranga urumva bashika hano baca bibandaniza za filime zabo barazikora zari filime niho bace bakora niho bace batangura gukora aya mafilime aya twabonye iziza gahinda voilà for love urumva barazikora mu nyuma rero sinzi wabaroze kandi izo filime bari mu views vraiment dukeya zarimo ndibuka ko abakobwa bikwa ba Kristera hari abakobwa bikwa ba Kristera bamwe cyane biciye muri ano mamu sinzi wabaroze bamwe muri babakinyi bamwe yakura hariya batangura kwigizwa inyuma bamwe baje bamanukanye bakoze akaro kafi no muko buvuze Kristera arihe aheruka muri projet zabo ryaye iyi nshasha nta urimo mukanda afite amakuru avuga yuko kubera ko ije filime izoba ndende ashobora kuza mu ma season cyangwa mu episode azokurikira nteko cha tuvuga ngo nta urimo aracari kare ntaco sinzi reka bamuhereke ibindi kosa bakoze rinakomeye genda urabe zo filime izo zindi filime zose bakoze ikosa rya mbere barikoreye hari filime baheruka gusohora ya full movie sinibuka ingene yitwa filime bagiye gukorera ingozi hama baragaruka yanditswe na Iva voilà Iva yaranayikinyemo Iva nayikinamo iyi filime barayikora genda urabe image yayo ni nziza pe nta bwiza buhari uri muhungu ijya filime si nziza none ni nziza gute kuko isa ni iye yindi ntimba bariko barasohora biregeranye birasa kuva bakoze iyo filime filime bwa mbere yabuze views niwe batanguye ko baraza commentaire ngo none ngo ko bitabona urumva bana bafana ntibazi quartier ya image ariko ikintu kibi barakibona komwe urumva none reka were iyi filime iyo filime bakoreye hariya nta views ifite reka ndabi ngene yitwa ndeka kumamvuga ngo iyo filime ngo bakoreye hariya ariko gusa kantu cyo tutaza guhuriza ko naka nukuntu ubandanya kujija amafilime ukavuga yuko ari meza ufatiye ku ma views gusa akarorero nka filime yitwa Gitorengera niyo benshi turabira ko nk'akarorero uno munsi tugiye kuraba kuri YouTube nimba bana yishizeko hari ama views 3,000 twosanga ifise Gitorengera ariko yatwaye ama prix menshi nkiyo yarengereye kurabirwa kuri views iyo urashobora kumbwira ati iyo ndushobora kuyabira kuri views kuko ari hano yageze voilà ubizi gute ko inone zino zabo nazo bate kwa zishama ende muhiganwa kwetu nimba tutabizi ngo ziri mu mahiganwa gute bare gari ngaha nimba tutabizi ziri mu mahiganwa gute bazobabwira batsinze bazotubwira batsinze ariko ye uribaza ko ari umurundi yaje muri competition nubwo tureke na competition ajabutse mu Rwanda akifotoza atana kimagiye gukora aba yabipostinze uce bibaza rero yatwaye filime yiwe petition hari abantu bakora ibintu byabo mu ibanga abo ni bande nakwetu muyimenye vuba yari yarakozwe kweta ariko ntiyanasohoka n'ubu tuvugana haja ntiraso oya meji ziguti tarazo iri muri competition ni kubera yari muri festival okay reka turabiye filime y'abahungu iyi full movie Ivan yari umwandisi nimba navyibuka neza ari mu ba directinga witwa Joel Sky yari ahari niwe muntu bariko barakorana nakunze ahantu haboneye ikintu c'ikizu menga ni gisengero kinini ubona yuko bari bateguye no ma location sha amafaranga barayafise turabire ari amafaranga barayafise ayuremera ko bayafise ariko witwa Augustin Munezero yarayafise muhungu kubarusha acana nirigwa kuri management erega nyine utagira urashobora kugira amafaranga utagira inkuzeye utagira abagufa ufise babandi bagufasha kuyajya ntibakwereka ibikorwa
okay filime ndayibonye yitwa inzira y'ubuzima inzira y'ubuzima gushika uyu munsi imaze amezi anifise views 46. ibyo sibike wa mugabo kuri films zira Sibike? Hey, hamwe muri top 10 boburamwo ku mafilime yagiye araraba ntibanarimwo. mu mafilime 10 yaraba Ntibarimwo. mu mafuru movie Barutwa n'aba bedisi. Ntibarimwo. Ibintu 46 ni bike kuri full movie. mu mezi ane ariko uburavye ubwiza bwa filime byategeza kuba byararenze ngaho nta bwiza murimwo ahubwo niyo filime ya mbere bakore kwikosa kuko izi filime zose bagiye barakora izagahinda za Don't Force Love ntabwo zisa nayo mba warugeze ahantu umera nk'uvuga ibintu by'ama image nibuka ibindi bintu wapostinze mu miseze uvuga ibintu bijanye no gusiga amakara ariko wasa n'uvuga ati bashobora kuba ari n'abantu bari barakora amasanamu meza ariko kuri kino kibuga cacu abantu bakaba badakeneye filime zisa uko reka no nkwerekana bitandukanye hari amafilime tuziyagiye ahitinga ashushana mwene kujya kuntu ntago amafilime agazo kwisa ari bimwe abantu basiga ugasanga ibintu by'ibiyobeyobe byinshi niki canke menga izuba ryarashe wana shaka abazungu ibintu byo gusiga nta si zatari kuko bobo bafise ivyuma bikomeye kuko match uri kuraba match ibiri live nabayisize ariko bifise image nziza mukamba abazungu nivyo baratanga urumva abazungu mu bisanzwe bwe byo gusiga tugira nibwo bushobozi dufise niyo bwo bushobozi bw'amakamera dufise tugura urumva ariko nabo hari imyaka bahabaye bakoresha bakoresha ayo makamera ariko ntibigeze bakora filime zisa kujya ikintu badatandukanye babantu ntibazi gutandukanya sene ni mwijoro ni ku mugoroba ni hanze ni mu nzu ni kwidirisha niwe sene zose zirasa zose zirirabura zose yagoma harimo akantu ko kwirabura nimwe bwiza bwa filime ariko baravuga yo kwirabura ako gusa je sena navyemeye sinzi filime yirabura uburyo bimeze ariko ndaza gusubizamwe ndasubizamwe iki kintu kiba kiri kuri staff technique canke ni namakosa y'abakinyi muri rusange n'abandi bantu nk'ubu muri iseke nimba ico kintu atari ciza ifilime uko kunisa biriko birakogwa n'abandi biza kubazwa abandi ikosa rya mbere riri kuri we n'amafaranga utigute erega igermaje yabo simbi ikibi nuko iri muri filime yose batandukanya amasene bamenya ati iyi sene ni kuzuba izuba ryaka umuntu aribone muri image rijya n'izuba ni ku kwezi ukwezi kwaka umuntu akubona ati kujya n'ukwezi urumva batandukanya umurango nijoro gendera bebe ama image yabo aba commentaire ngo mukuyiraba ngo tubanza kugara ngo ivyumba ngo tukazinya n'amatara ngo niwe tubibona none ivyo nyana vyanditse Nelson yamara uno mugwi hari nabandi bantu bagaruka uravye ama comment rimwe rimwe y'abantu batandukanye sinzi nimba bafatira ku bikorwa vyaheze ibyo wavuze ati ho byari bimeze neza pa raporo y'ivyo munsi bakavuga bati uno mugwi n'umugwi mwiza wo gutinya ni namwe mu bantu mushobora kuyaga muri staff yabo bakakubwira ati twebwe tuje gukora ibindi bintu ntitwovuga ngo birenze by'abandi ariko hariho impinduka tuje gukora kuko barafise ikintu kivuga ngo baje gufata nk'ingabire nshasha baziduze biciye mu citwa Capital Center basanga bafise engabire urumva bazoduze ingabire kurusha warubitse iri hehe iyo vision ntiwaruzi muri warubizi ntibirwa iririmba ngo niyo bafise warubizi barafise akantu kitwa ngo yogi kurera abana batoya bakabaduza ariko warubizi rafise abantu yadugije hajya warubizi yaramuye bande umwe ubu mukobwa Khaveri wikanze kinone ariko nimba bararamuye nuwo barakoze sasa Iseke Films amwe mu project ifise igiye gucangurana nayo niyo kandi tugiye kubiraba neza tuza gusanga mengira icyo irabigerako akarero no Christella twahereye tuvuga we hari uwo waruzi namumenya kiri ngozi wari muzakiri ngozi bivuze ko filime yakinyemwo ata impact bagize kwizina giyo impact irashobora kuba ihari kuko nimba umuntu amaze umwaka akora cyangwa imyaka ibiri ntabura n'abantu batatu cyangwa babiri bamuzi wari umushize muri filime yawe baraza urumva aho nukuvuga ngo tuvuze ngo nta impact tuvuze ngo ntaco bahombye kuba bataramushiramo tuba twibesha ariko rero ni nabantu iyi self technique yabo ibona gute bafise umuhungu yitwa Simbo
ni umwe mu bantu bavuga ati ibintu byo gusiga ari mu bambere. Nimba rero witwa director Joel Sky ni n'umwanditsi mwiza hajya bakagirayo umuntu yitwa Iva. Hanyuma niba abantu banakubwira ati mbere yuko basohora igikorwa staff technique banze kicara bakagicekinga. Abandi bantu bakora ivyo bintu ngaha. Okay. Sawa navyo dukora. Twebwe navyo dukora. None baturusha views. Cyangwa karite ya image tuzotereke turabe. Oya iyi staff technique uyibona gute? Uko numvise ariyo bishingiye ko vyose reka nkwereke. Simba arashobora kuba bizi. Urumva? Arashobora kuba bizi ariko baramuremereza. Bamuremereza gute kandi akazi kagabuye mwese abafisi ibyajeje. Okay. Ninde mu right man muri iseki. Mumbwire. Muri iseki. Nibaza ko ari Simba nyene. Niko nibaza. Ni Simba nyene. Niwe mu cadrere. Oya. Nibaza ko rero garuka gakora ibintu bya makadrage niki. Kandi aribo bayanditseko. Reka ndasoma. Nibo bayanditse. Urumva? Nubanga ibintu byose bijanye na image niwe yimenya. Urumva? Arashobora kuba bizi ariko hari igihe ushobora gukora ikintu ugasanga uri kwiyorohereza kubera ko wabaye surcharge. Rero urashobora gusanga bari kumuremereza. Ugaca usanga rero indi kosa naryo bacu yakora nguca yaguma bemera vya bindi aba yakoze. Urumva? Misano nubwo buri mu boss kirazira kubwira umukozi ngo wewe urarenze mu bintu by'uko nuko ngo abisigura ko acitangira kubikora nabi bimwe. Oya arashobora guca yumva ahubwo atanice kwiga gihari. Akumva menga yarashitse nta bindi bintu yokongera. Barondere staff we aje gukora ivyo nyene byo gusiga nimba ari byo gusiga kuko nibaza ijya image iba yari nk'abantu batatu canke bane urumva babizi bayiteraniye ntosoka image isa kujya muri filme yose. Ukuvuga ngo bongerejemo muri staff abandi bantu bagafatikanya uremerewe ko ijya image yova mu kindi kintu kinini mu gihe botandukanya bya bintu wavuga. Hanyuma akandi kantu wavuze ati nabakire pe bafise amafaranga. Ino si ntabwo ubona yuko ari atucange advantage iza kubafasha kutera intambwe bakagera kuri. None staff umva yo ishinga ata amafaranga arimo. Mve service aba umuntu abizi ubizi nawe yavyize ku mafaranga aguha umwanya wiwe uwo rero uramuhemba. Urumva je agomba gushama amafaranga abo bantu bakabazana bagafashanya ujye akaba ari umuntu uze wabo wa mbere ariko kandi hakaba hari abandi bamufasha ntago makora wenyene. Uyu mwanditsi wabo umubona gute uravya ama story bariko barakora kuko umuntu ari karandika cyane ni Joel Iva nawe nyine akagaruka gashiramwe n'inyandiko ziwe ama story bariko barakora urabona yuko azobashoboza kugera ahantu nyene kure bifuza kugera nk'abantu bafise igicapo kinini. Jewe sindi for cyane mw'ivyo bintu byo kwandika. Sindi for cyane mu bintu byo kwandika nta kintu genza kubivuga ko. Ibintu bijanye n'inyandiko yo ngo story ngo ipanze ukungo beraza. Nta birebire cyane kabisa muhabona. Hanyuma aka kantu bakoze sinzi nimuri kubabona bariko bakinisha abakinyi bafise amazina nabonye izo Chris bariko baramukoresha Kanyana yarakinyemwo n'abandi bantu bafise amazina. Iki kino kintu ukibona gute ukigereranije na kimwe ko turavuga cyo kuba bokuza abakinyi babo. Ico rero ahubwo nukuvuga bahitemo muri bibiri. Bahitemo bati twebwe dushaka kuzamura impano zacu. Twebwe tuzamura impano dukora abakinyi bacu. Urumva? Hanyuma abo bakinyi rero abari bo dukoresha mu bintu byacu. Urumva? Hanyuma bimaze kugenda uko abo bakinyi bari bo bakore. Numva nimba bakoresheje abakinyi. Nimba bakoze filme ibice nka 70% bibe ari muri ba bakinyi babo. Urumva? Ubundi mushasha baza kumushiramwo bamukuye hanze ari nk'uwo gupushinga abo bandi. Urumva? Canke nabo bahitemo. Babe nka BMT. Baze bakoresha bayubatse babahemba amafaranga ntibayafise. Barondera abasaga bari bakiye amazina babita amafaranga nyine baza mu mugwi umva bahezanye bakora bigiye. Ico naco nk'abantu bafise indoto zo kuvangwa barakeneye bubaka umugwi wabo uzogera kure. Kucumenga ejo hari umunsi bagera ugasanga hari ensemble vite nkuko no munsi bavuze warubize no munsi tutazi niyiri tariki irabonekana ubwo sico yazize nabonye ntibava bakizira
ibaze rero warubizi yazize kuba ku mugwi nyene warubizi hagize irakuba ku mugwi none sivyo bavuga muzi ko barafise abakinyi benshi ngo bafise yoge bariko baraduza inkomero uburiye naryo bivuze ngo ivyo bintu wone ushobora gufata abantu watoye bakuza abantu gufata abantu 200 30 ngo bashire hamwe ngo wewe ngo tuzogumana ngo imyaka 30 canke 20 mu gihe abo bantu uri sireza ko iyo myaka utazoguma bahemba amafaranga kandi ivyo nta muntu yobikora ngo aguhe contrat y'imyaka 30 aya bigoye cyane bibaho rero ivyo oyi byo kuvuga ngo buba ku mugwingo imigwi yabo ni hande jo imyaka 2 cyati hera ngo yo ngo ujya ngo nje ngo namugize ngo ujya ngo yangambani yawugambaniye gute kandi biri muri kamera y'umuntu mugurumva abakoze ibintu bitajanye n'ibyo mwari mwaravuganye ameze mwarandiki mwaranditse none bafise amakontra okay niba bafise amakontra nayo imyaka ingahe siza kontra z'amezi 6 umwaka umwe imyaka 2 zigasha zihera ya myaka igahera bagaca yigira erega batangurana nivyo bita ama contrat dese baba kiriko barakugerageza ngo barabe ivyo rero contrat dese baheruka gusinyisha vuba urabona ko vyansa carigira uwo ngo ari muri Moria uyo ninde nko muri waru niko nko muri warubizi ninde uwo mukobwa bakoresheje hariya vyansa nta mukobwa uzi baheruka gusinyisha muri warubizi basta arafise contrat y'umusobanuzi niwe musobanuzi afise hariya ni Rocky w'i Burundi Asta gutaje pe yabyumvise kandi ako message yakegereje umutima arakegereje aya ntakegereje umutima no ni hatari sana umugwi rero uyu mugwi witwa Iseke biba biryoshe cyane iyo uriko urakora analyse abantu ukabatekera n'impanuro nyamara uganije n'imigwi ihari hano kugira duce tunaharenga tuvuge n'ibindi numugwi ubona uhagaze gute woha amahigwe angana gute bibaye ngombwa ko nakora karasema wowe ushira ku mwanya wa kangaho no musi no kuri karasema yanje sino bashirako ikeni barakora ariko abantu bari mu kazi barakora ano mafilime bamaze gukora nubwo basa amavizo yo batari kirenga hanyuma bano bantu nibaza ni nkaho mugwi mushasha uhari hari imyaka ingaho uramara mu kibuga ko bamaze gukora bino bintu bakaba bari mu ma challenge nta bikorwa ubona basinyisha abantu bafise n'ibisata vya gospel n'ibindi bintu byinshi antu ko bariko barakora ibisata vya gospel reka ndakubwire kino kintu nimba uzi neza yuko uri gukora ikintu uri gukora ni kuvuga ni projet ya long term urumva urategura urumva ugategura ati jewe nzokora uku ukanategura ati biramutse vyanse urumva nubone nako karajambo ni kwa ko wirukanze umuntu ngasigaza inguvu zigusubiza inyuma urategura ukavuga ati ibi bintu nateguye biramutse vyanse nzoca nkora iki ico gihe nta nubwo bugira bwo gukora ikintu kuvuga ati nivyanka ndafise backup urumva aba nabo rero ikosa bafise bashobora kuba bafise izo projet zabo bavuga ngo dushaka kugera ariko uko biboneka nta backup bafise numwe ni kwa kundi bon umudirector azoza agira amanyanga yiwe canke nk'umukameraman afate kamera zikodesha handi hanagira amanyanga yiwe mu bindi bintu urumva ucuvuga ati nubundi nta yindi shwa mfise ngomba kumugumana yakona ko ni kabi urumva ngomba kubanza kamurungi kamwereka ko amafaranga umuha hari ikintu amumarira akabanza kiga ariko rero umurungike muhira ata backup office ibikorwa birasigara nande none ibi bibura gute mu gihe abantu mba numva nk'abantu uvuga yuko bafise amafaranga backup bayiburira babura nyine management babura uwo muntu abimanaginga babwira ati tubikora uko shari kwiseka ifise no mu manager man afise ubumenyi bwinshi ubona yuko yategeza ko ari umuntu ateguye mu mutwe azivya arimo muganke ko kubera umugane aba ari umwe kumbure na manager bakeneye rega management ni staff ani staff yose muri rusange ni staff ariko management y'umuntu umwe ntibaho urya ntibaho jena nahora nibaza ati nkubu nkakora muri filme bafise iyo staff yose kwagiye tuvuga abasiga abakora amakadrage ni ati hahise haboneka ro wundi muntu umwe managing ico kintu cyose eregiyo nta yihari we numva vyapfiri abazungu imaji ifuye niba ibaza umuntu umwe urya abari staff nyene bibazwa kandi ya staff ntibari umuntu abari abantu benshi
urumva babazwa ico sound ipfuye aba hari staff ibibazwa urumva hamwe staff nayo babajije image kivuga ati turavye no mwiyi image yacu ukuntu byagenze abantu b'amatara baradukoreye amakosa byagenze gute numwe staff nyinshi kurondera b'amatara urumva nuwe ngo ibintu byose bikagenda ku murongo apana ngo boss ngo aciyaza ngo wowe w'amatara ngo bimeze gute se nibaho siko bimeze kabisa tuarenge twihuse ubugize gutya kuri ama status ya abantu bavuga ati bino bintu navyo bibaye nibiki wandika ngo ijya status y'ubutumwa bahaye Mihaye mwabubonye burya bino bintu bizohava birangira hari ububiririyemo ishano nubwo turi gufyina inkuru nshobora kuba nayitoreye hagati bino bintu byatanguye gute nibiki ko abantu batariko barabitahura neza reka nabakwereka ukuntu ibintu byatanguye nukuvuga ngo umuhungu Giyeko urabizi ibintu byagiye bivugwa hano bivugwa ko yarongowe n'umugore urumva yarongowe n'umugore afise amafaranga nawe atakintu yifitiye urumva yirembeye rero mu nyuma Imana yuguriye imiryango ntawe uzi iyo byaciye umuhungu aronka udufaranga yego sivyo umuhungu ahonyuza ikirenge mu ndege arigurukira kuguruka rero hageze ko agaruka aca arafata abwira ba bantu biwe ba hafi arababwira ati rero jewe murazi murabagenzi nshaka muze kuntegera ku kibuga c'indege ngo jewe ndengagare murabona urumva shaka muze kuntegera baba barakorotse mu bantu yabwiye harimo ba Meta harimo ba Renine harimo nabandi bakobwa ariko icingenze harimo Mireille icingenze nico gikomeye cyane uko nico ngiye kuvuga yego umukobwa w'abanyamuramvya aterura icugu mari naho zikwa aragendera rigura bash arishira kunda kwibera ritwara uko ngo agiye gutekera umuntu urumva mu bantu yabwiye kame mu mugore ntiharika kumubwira ati jewe nzoza oya madamu niwe wa mbere abanzura ndaje hama wa madame wewe rero nawe cavuga ati je ndazi hari abagenzi b'umugabo bari hino ngomba kujana tuje gutegera umugabo wanje yego niho haje abamede bacu bagenda bare nine nabandi urumva baragenda nukuvuga zibatimu zingahe zibiri ziye gutegera umuntu umwe urumva hano kuva timu y'umuryango na timu ya mese itwa yishugwe okay iyo ni timu y'abagenzi muri rusange rero achatora umugore nawe ateruye ishugwe ati jewe ndarishiriye sheri nakare ni gwanje ashara twara no ku kibuga c'indege bahageze umugabo ko bigutwenge sinzi b'abanyamakuru bishakira inkuru aragenda bazanira ati wewe bimeze bite kuri hano n'ishoko Mihaye kwa kuntu atangwa kubebeza ubuntu umuhungu ni rumasa urumva ati jewe naje gutegera umubro wanje nyene bro umubro sawa blood of mine umunyamakuru nta byinshi yavuze yego agiye kugenda mwese ashaka kwisigura urumva ngo ni brother wanje nyene ngo turi gukorana ngo iki urumva izo nsigura zishiramo wazirajijwe nande yacaza ka kantu ngo yo wisigu bipfuye wisiguye cyane ngo umunyamakuru atwara iyo nkuru urumva atwara iyo sanamu irimo muhe afise ryashugwe ategereye ujya muhungu Shema yego acaragenda ku mugore wiwe rero nawe ahari ti wewe bimeze gute ko uri hano urumva wewe kumbaza je sinaje gutegera shiri wanje binge by'abanyamakuru nyene wawe kuko ti wewe naje gutegera shiri wanje kumbaza gute
umugore yarahindukiye ukati kamera ikiraka tego muyatse neza rero nkwereke muyatse neza nkwereke mushiremwo nabaye inkuru mushaka yego agize ati umviriza jewe najana ku kibuga c'indege nje gutegera umugabo wanje umugabo wanje yambaye ishati zimvye ndamubona yambaye ikirato kizimvye ndamubona ubu rero yayaronse mwatanguye kugenda nk'imisira ngo muje ku mugore wanje ku mugabo wanje umunyamakuru yagiye gutora inkuru umuhungu ati uwurinda ishugwe ry'umugabo wanje ngenda rifise uwurinda aterura irindi shugwe aje kuri muhajewe ndaha mwereke ikintu nikorera Mireille yahagaze hariya yifashe nk'uwurinda iyi Sacramento urumva ntazi ikiji avuze ryashugwe hano wa munyamakuru amaze kubera ati vya bintu birakomeye yaciye arukira aca subira inyuma aca koranya abagabo bari bahari muri abo bagabo bamede yarimo tebahungu burya ibintu bimeze ukunuku urya mugore yasaze urumva kandi muhanure mimiri ryashugwe ntadukwegere ishugwe baca bararitora baca bararitwara mu modoka yego bararibika hagira umuntu azana ifoto cyangwa video yego mimi ariko atanga ryashugwe kuri airport ariko mbere yaho menga ryari ryabonekanye ari fise ariko nigeze iboneka nigeze arimuha cange wosanga ari ukuntu abanyamakuru bafata ibintu akagira ibibacika ugasanga ryashugwe ryaratanzwe kamera izimije oya hano sindi kwanariza ndi kuvuga ibintu nzi igisi analize oya ibi ni ibintu nzi urumva wowe ni gute uri umunyamakuru wajya kuza kubaza Mireille ukamubaza ati kuri hano ntubwira ko wabonye afise inkuru urumva umusare afise inkuru nyene kugiye kumubaza ariko nawe umuntu ko wava wemera akagucika akaja gutanga ryashugwe wawe kuza kumubaza ati ishugwe kubera kuri hano urifise urumva ubaza wovyemera ko agucika igashugwe kugeza yaja kuritanga udahari ariko bagiye mu kazi ariko biraroshe cyane kubera ko Mimi kano kantu tubanze tugakure mu byihuse cyane Mimi yagiye gutegera giheko nk'umuntu bariko barakorana project yitwa Inama niko yakubwiye aranamukeneye niko yakubwiye ko kuri guhari biribonekeza aranamukeneye kubera ko yigeze kwandikira arambwira ati filime yanje imeze nk'ibikirapfa abafana bagira bamerere nabi yatevye kubera ko giheko ntahari kumva yuko giheko aje nk'umukorege bariko barakorana yategereza kuza kumwakira ngombwa akaba yona muterura like brother and sister kano kantu tubanze tugahurize ko kuno ku iko reka nkubaze ntabashika ufise benshi iyo uduze muhira muterura na kangahe umaze nk'umwaka ibujumbura ukaduga muhira muterura na kangahe aya nta mushekanje nterura none ibyo bya brother na sister uzanye ngo baterurane ngo like brother and sister ubizanye nta gishigi nagisaza muterurana muraka urabona oya ariko jewe turakora ni romantique cyane nkaba ndi mushamba bitewe naho nakuriye ugasanga ari abantu mu mafamiye yabo baterurana bavukana barabaho ugasanga giheko na Mimi bari muri abo bantu baravukana none baravukana ivyo ko tubitse ko konka rimwe reka ko waronse rimwe nima mutonse rimwe muvukana gute murabakorege bahurira ku kazi reka nakubwira abantu bavukana so yagiye hanze avyara umwana nyoko yagiye hanze avyara umwana cyangwa so na nyoko barabavyaye abo nibo bantu bavukana ibintu byose mujama ngo bro na sister n'ubuhehese murabona ivyo ntibibaho we nta wundi mushika ofisi Bujumbura atarujya muvukana barahari bande ofete biri muyihe ange bizange bariho niko abantu bari kwibaniye nka abantu bose ofisi b'abakobwa n'abagenzi urumva n'abagenzi nta mushika muze muri yabuta ariko harabo mfata nka sister nibaho reka nkwereke essence babirimo uwo muntu mutaba muvukana ufata nka sister nuko abariho akarimba ntarengwa utorengera kubera ko bigeze kuri iyo ka umufata nka mushike wawe buri muntu wese agira karimbi no kuri jewe wewe urafise akarimbi kabaga hari mu rero nta muntu atagira karimbi ku wundi
Wibandanirize nacu. Nirashaze gusa ko kana abantu bawe babanze bakumbe. Nyuma y'amasaha atari menshi kugira ivyo bintu ndabitahure neza. Navuye mbona usohora ishugwe. Rimeze nk'iryaboze. Yumye. Ngo ryashugwe. Ngo ndarisanze muri pubere. Kwa Mimi hey. Isigura ko ryashugwe ryavuye ridatangwa. Nyine niko kuri. Jeri mugira ngo ndikubesha abantu uze n'ubu nyene uterura iyo kamera tugenda ndikwereke muri pubere kwa Mimi. Niyo ri mu rupango. Kese nimba baraswaye yarara. Nimba bya bimodoka byarororose gupakira. Na ubundi none narifotoye. Ifoto barayibonye. Narifoto. Waizo no ku masitata. Bivuze ngo ntiryatanzwe kuko ritangwa cyari kiba riri basiri muri pubere kuko yari haye. Ikino kibazo je navuye mbona menga kiranakomeye cyane kuko wongeye upostinga ibintu bigaragara yuko haro n'ibindi byari byapostinzwe kuri no muntu bazi nk'umugore wa Giheka. Sinari bwaheze. Okay. Urumva? Come on man. Iryo shugwe rero rimaze gutangwa ivyo birahera bimaze kudatangwa abantu babigiyemo nivyo nti barafukafuka barataha muhira urumva harema ikintu bisa nubwo kitabonetse ariko gikomeye inyuma y'amasaha makeya niho Mimi yaciye ategura meet and greet urumva mbere yuko mama saa 10 umugore wa Shema acha posting imbuga itazine voilà urumva niko kantu nagira nkubaza nta caption yari iri cyane masati nabonye akomeye cyane nta caption yari iriko yari horeye iyo oye ndabye muri telefone je nta nimero y'umugore wa mfise ndabye muri telefone ndamona bayimpaye imbuga itaziyaga ku masati zine Muhuma 18 saa moya uko niho rero jewe nari ndahari hajya ayi niho rero twaza tubona ijya stati y'umugore wiwe ari kuvuga ibintu ngo uri mwiza ngo rero ngo urugo rwanje bijya bintu by'ukungura rusambuye abantu bati bya bintu birimo ikibazo burya ibi bintu birakomeye kuko nimba umuntu yatangwe gupostinga imbugita mu nyuma kuri yosatsi munsi yacihereza ku kantu ngo ngira ntanga isomo niryo jambo rihereza ngo ngira ntanga isomo no ngo jewe nari ndajya humuroreretse ivyo bintu ndabiraba ndavuga nti ugiye kuraba uyu mugore sumukinyi wa filme sumunyamuziki ntari muri industry ngo tuvuge ngo ari ku entertaining yo mana arize yawe wazanye nitwovuga ngo ari ku entertaining kuko ibi bintu ntavyabarizwamwo bivuze ngo hano hantu hari ikintu kiri nyuma ariko tukiri ngaho gato hari ikintu wavuze dusubira inyuma gato ku kibuga c'indege ati yarahindukiye umva umunyamakuru karamubwisha ati n'amakamera raka reka ronda abaye inkuru ndababwiza iyo nkuru ntigeze isohoka nahise numva menga ako kantu twava dusanga harimo n'akantu ka base kubera ko yabonye kamera avuga ati reka ntange inkuru reka nakwereke urabe neza ntabwo dusanga bino bintu hari umwumvikano w'abantu babiri bagamije gukora ibindi bintu twe tutazi bisa na base ko tumaze iminsi tubibona hano bazikora zikanakunda reka nkwereke igituma bijya bintu kuko wiyumvire kano kantu abantu babiri bubakanye ikintu cambere yokora nubwo boshwana yo kwihutira kumena amabanga canke yofukafuka urugo rwe kugira rugende neza uyu munsi imyaka 2 ntigiye guhera babana imyaka 2 nivyo yababa imyaka 2 none uribaza yuko iyo myaka 2 nimba yadarinze hagera ahantu yumva yo bivuga urumva urazi ivyatanguye urumva icambere gushikino saha nta muntu ahari twovuga yigeze twereka nk'umuryango wiwe ujya mugore we urazi abantu bavukana aya ni wenzi we urazi se urazi nyina shkwi nuko mvuga ngo birashobora gushika bivanye n'ubuzima umuntu yavukiyemo cyangwa akuriramo ugasanga niyo famille ntayafise byo kwizera abagenzi b'umugabo n'ibintu vyoshe kuko ababona mo famille ego rero munyimba maze kubona akagira ikibazo babagenzi bakaza bagahanura rimwe kabiri gatatu akabona ikintu bamufashije nta rukura asubira kubasaba ibyo bishobora kuba vyarabaye rero urumva agaca avuga ati rero inzira imwe sigaje yonyene niyo kubishira ku karubanda agapostinga stati urumva
amaze gupostinga stati sinzi ko numva iyo interval ibyo ku kibuga c'indege bimaze kuba barabigiyemo bisa naho biheze ibi umusirami mategura rya meet and greet urumva yarabizi neza yuko Shema ategerezwa kuba hari ariko Shema yari kubabura gute kandi bafitanye projet iri wara wumva iyo interval yo kuva hariya ku kibuga c'indege gushika uwo munsi meet and greet iba hoba habaye iki kugira ngo yumve yo cha posting imbugita ngerageje kwiyumvira nubwo ntabizi woca umenga kuva ku kibuga c'indege kugera kuri uwo munsi wa meet and greet hoba hari ikintu gisa n'icuka kibi cahagumye hagati y'abo bantu babiri voilà ugaca umenga uwo munsi ushitse wowo uje utera uje gusongera isibe uje gusonga kuko n'umuja ubusinzi ko abanyamajambo ya posting ngo reka nizere ko umunsi mukuru wagenze neza ako kantu karimwo nukuvuga abipotsinze meet and greet iheze urumva ari banari kumwe nukuvuga ngo bishoboka ko no mu bantu bose bari hajya hashobora kuba harimo intumwa y'uno mugore yaje gusupervisa kugira ababone neza akarero byoka yavuara ikindi kintu niyumvere kwere ko umugore yarose ingufu zo kuja ku kibuga c'indege muri no meet and greet akaba makuru yanyaye ntahaze wenyene kubera ikatahaje kuri iyo ncuro igituma atahaje no kuvuga ngo arashobora ko ari muri ba bantu ari abantu bashavura pe ariko akumva ntiyo korera kibi mugenzi we atabizi burya umuntu ashavuye akarinda bivuga uwo ntaca bakikugize anakikugize wowe basamaye rero nimba yarinze atanga iyo mburi urumva nubwo iyaza iyo mburi yari kwibwira mima amaso mu yando urumva Zari kwava bikwega ikindi kibazo ugasanga hariya n'urubanza rurapfuye urumva ivyo rero nawe ushobora gusanga yaravyiyumviriye nk'umuntu mukuru urumva hanyuma kigumira muhira ari naco gituma ubona atahonyoye none baza kuyavuga ngo tugende Shema yari kuvyanka ashatse yari kuvyanka man umugore rego umugore ashobora kwifuza ko mutemberana akambwira ati madame no munsi guma muhira yabishatse igihe barimo akantu k'igitugu abarimo wibona muri mwebwe oya umugore akubwira ko aje gutembera ukamwankira gushobora kumanyira kubwo impamvu runaka nkifate kwambwira ati banza utunganye ibintu bicanga ingiye mu bintu bidasaba yuko tutaza kuba turi kumwe birabaho ni impamvu nyene arinda no kubisaba none ikintu savye ni mpaka bakikwemerera indasaba abagore hari ibintu byinshi basaba abagabo ibi nibi vyokunda none ujya niyo saba asaba ndi giheko ati mutware wande byoshoboka ko no musi tujana kuri beach muri ya modoka sasa umva ikintu nshaka kumfasha wagiye wigana uko inkuru yagenze nk'umuntu ayizi yamara bigaragara ko ari amakuru unazi kuri kino kibazo ko je nabonye cyamaze kuri kibazo nawe wabivuze ati bino bintu murabe neza bariko barapostinga imipanga bishobora kuzamwe n'ibindi bintu ni kihe kibazo gihari neza na neza hagati y'abano bantu batatu no kuvuga ibintu biriko birabambona bisa no kwagirizanya birahari koko gihe ko na mimi ntibabanye nk'igishiki na gisaza hari ibindi bintu biriko yaba hagati yabo bisa n'ibyo kwegera urugo rwa Giheko ko vyamaze kuba je habona tubivuge reka ndakwereke ndagoye kino kintu nuvuga ngo jewe nza gukebura impande zibiri ubu wibaza ko umukundana n'umuhungu ukabona ntagufuhira cyangwa ufise umugore ukabona ntagufuhira yo bagukunda aya tamfuhira na gato shana ntushobora gufuhira umuntu udakunda urumva kandi wowe nishobora gufata ngo nimba bariko bakora ijya filime yego exactement hariho umwanya bashobora kuvuga ati rero kubera bivanye n'ivyo twiriwemwo twakoze n'ibiki dushaka kwikoncentra muri rino joro urumva wanashaka bakireserva bakaja ahantu bakireserva bakarara bandika cyangwa bagakora ibindi bintu yego ivyo bintu rero biragoye kuza kuvyumvisha umugore wa mukobwa wa muhungu uje nabone bantu bari baratwumviriza ndabizi muri bo biragoye kuza kumvisha ko umuhungu n'umukobwa borara mu nzu urumva bari ngo bari nivyo bari gukora urumva kandi ari umuhungu n'umukobwa ubizi neza ko batavukana hano rero ikintu gikawa ni kugira iki umugore wagiye ko gutahura hano ikindi akagumya ururimi gutahura akariro ka hafi agende nabonye burya si umugore wa mbere so yabaye marene wiwe niwe marene wiwe agenda mubaze
uriya mu mama agenda mu bantu wowe urazi uriya mu mama none aberi yavuzwe n'abakobwa bangana gute hafi ya bose urumva aberi yateje amajoro kangana gute yare mu maturu najangana gute bana nyabakobwa bahari wigeze umugore waberi ubona bipostinga ngo ndabacumita habe n'umusoro urumva nabonye ariwe marene wiwe rero agenda muhanure ibi bintu biri serious ibi bintu je nabonye menga byabaye ikibazo kabisa kuko imbuga y'agakino barimwo imbugita umudara nimba posting imbugita ishobora kondera inkuba kamurasa mwe murafisina ajarinza posting nukuri kw'Imana urabona narababwiye aberi na Amede urumva Amede namushizemo kubera ko hariya yarahari aberi namuvuze kubera ko nawe n'umuntu w'umugabo kandi bona shema barazinanye uburemera yuko ahubwo nabonyene mu bantu batagenze nabere wamushizemwo uburemera ko abere yohanura umuntu bigakunda kubera ikintu se umugabo umugabo uremera ko kino kibazo yokijamwe akagikemura urabona ko abere no musa akenewe mu matati y'abantu hajyanira hazi kuko shema n'umugenzi wiwe kandi burya ukwapfa tunasanga nimba madamu abera ari we Marene wona havusanga abera ari nawe ari nka pare wa Giheko mu buryo burendire mu buryo burendire urumva rero nje gituma ashobora kuja kugira iki hajyana ashobora kugenda ka intervene yego Amede nawe nyine n'umugenzi wabo aho bose arabazi agende rero abantu ure bajya abantu nukuva message nayumvise kuri madamu Giheko wavuze acishe make hanyuma gire ahanuze acishe make ahanuze mimi nawe na Giheko bona bahanurira hamwe nukuvuga ngo bamenye ko umugore wa Shema mutahure nta mukobwa numwe yo kwemerera ngo twara umugabo ngo murane nukuvuga umubonye reka nukorana nyama tugatange ko oya amaturunaje yabaye nta turunaje nimwe yigeze iba Giheko atari kumwe n'umuntu hari joro rimwe baraye muri turunaje umugabo witwara nini nkuko agiye bivuga ariho yarari bari kumwe hari n'indi joro Amede iba ariko barafatikanye nimba baraye barakosora n'ikiri nukuva nta joro riza kuba ryarahabayeho Giheko yaraye ahantu biragoye n'umugabo mugenzi biragoye kwizera ko abo bantu baba bahari urumva biragoye kuza kwizera ko abo bantu baba bahari na cyane cyane ko abantu ari bantu birirwa baza kumuhanura hariya hanyuma kandi kantu gahuye nako umugore wa Giheko yasanze Giheko akora amafilms babanye abizi uno munsi biza kuba intambamye reka nkwereke kino kintu diko yasanze Giheko akora amafilm ngira films zitatu Giheko yakoze oya zishobora kuba tanyinshi zari bwanamenyekana muganda mwibuka muri Homewood kwa Kimoko niho yaraje ukuvuga ico gihe yari umukinyi yari umukinyi urumva ico gihe nta filme yigeze yandika nta filme zigeze zisohoka Giheko atararongora bivuze ngo uno mwanya ariko yandikira filme inama yari nka filme yiwe kwigaragaza bwa mbere for sure uri kurumva ro kuja kwigaragaza yamaze kugira umugore unayifata nko kwigaragaza aza kubifata nkuko ari ingeso mbi yizana cyane cyane ko yaronse amafaranga kandi arakazi erega ari ku kazi ako kazi niyo yasanze agakora yaragakora ahubwo ni kari bwaremere nkuko karemereye uno munsi uyu munsi karemereye kubera iki ni kiye kintu yaronse karatahura ro Giheko n'amafaranga none yayakuye none umugabo baraza gufata amafaranga ishura yayakuye baraza kuyafata nk'umugore niwe mwanya mwiza wo kujya gufata umugabo wa yayakuye navyo wumvise akazari karakora sawa bandanya yakuye mu kazi ari karakora kandi inzira yose yozana namwo Giheka amafaranga aza kuyaronka ahembe wakaza akora kabone nubwo amafaranga yiwe yozana na ku mugore nta amafaranga y'ubuntu ari kararo oya ariko ikibazo nukuvuga ngo n'abantu kano ndabizi baraza kuntaho ndabizi ibice 98% kwijana by'abantu bazi Shema uyu munsi bamuza amaze kurongora yego bisigura ko umugore wiwe yabaye umunyamugisha abantu bubaka bakagira abagore bafise umugisha bamuza amaze kurongora biranashoboka kandi muri ico gihe yarongoye bivuze ngo nimba abantu batanguye kumumenya hariho uburyo yagutse hari ibintu hariho uburyo yagomba gukora utandukanye n'ubwo yahora akora kera ico gihe rero umugore biraza kumugora gutahura kuko nimba kare yahora yandika za filime nka zimwe z'abahungu hariya basami zijya yandika no ku murango karana episode 12 mugabo ubashobora kuba yaragutse ubashobora kuba yaragutse akavuga ati
nshaka ubu rero kuba bivanye n'uburemere bw'ibikorwa turi gukora ngomba kwandika nkikonsantra bibaye nangombwa nkarara mbona for sure. ivyo rero biragoye kuza kubitahuza umugore wa muntu urumva rero umugore urashobora kuba ari wa muhini mushasha utera amabavu akaba ataravyakira muri kino gihe rero kugira ngo ntakore ishano bamugume hafi wari kuraho impanuro Giheko na Mimi bari hamwe bireserve rero bamenye bati iyo turi kumwe hari uwundi muntu bibabaza na cyane cyane w'ingenzi kuri jewe ni kuvuga Shema urumva amenye kuko nimba ukunda umuntu binabaye ngombwa akaza korara gaheba kubera umugore reka wa mugabo ubwo rukundo nago go kubuza umuhamagaro wawe mba numva rutoba ariko woba warihenze reka nkwerekere umunyamwaka mu buzima reka nkwereke woba harimo kimwe reka nkwereke uwo mugore mu kumukansoringa no kuvuga uragenda ukayimubwira nabwo buri kumubesha ukamubwira ko bihevye utabihevye ukamubwira ati jewe nimba vreme bino bintu bikubangamira nzobiheba nawe nk'umuntu aciye ubwenge ashobora gusubira inyuma akicara ati none hajya ahantu nimba ariho hava pamperse y'umwana niya biheba bigenda gute mugabo nyene acamenye ibintu akwiye gufuhiramwo nige tagufuhiramwo none nimba utaramuganiriza ngo mubwira ati burya rero madame ibi bintu burya urumva bimeze yabitahure kuko si bose batahura ibintu urumva nuko naho bamenye umwanya bakoramo ivyo bintu urumva ku rundi ruhande umuntu yitwa Mimi mbona ari inzira karengane abifisemo irihe kosa kugira bariko aragegwa imboga icyo muntu niwe mwene akazi ako kazi ka filime bari gukora ako kazi bimwe bari gutera imagara gatuma Shema baba bari kumwe niwe mwene akazi rero bafata umwanya bireserve bavuge bati ajya amajoro twahora turahara nimba bahora bayarara tureke hanyuma ivyo tuzohora dukora tubikore muri ano masaha kuva mu gatondo gushika ku murango ata mwanya ufise tubireke turindire uronse umwanya kugira ngo tutababaza uwundi muntu komenga Mimi ibikorwa bye bice bitangira kwinonzora biraza kwanga uremwe n'imbibazo kandi wewe ibi bintu atarakwiye kubibamwo yibereye nagomba gukora rero abikora uko kugira ngo atababaza uwundi muntu kuko nimba ari umuntu koko asenga azi umutima w'umuntu kuntu babara urumva binabaye ngombwa azokora bike ariko atamuntu ababaje muga kano kantu nagiye mbona mu ma comment y'abantu ku ma YouTube hirya no hino na kano kantu umugore wa Giheko yagarutse ko ngo uransamburiye urugo ntabwo twava tukwagiriza Mimi ko ari karasambura urugo rwa Giheko usangwa ko kuri ko rasambuka oya nukuvuga ngo nimba yari nzavuga bijya arazi iyo vyahereye ro cyangwa urashobora no gusanga bo umugabo ashobora kugira ingeso mbi nivyo ariko ashobora gusanga izo ngeso mba zimuziko ugasanga nizo ngeso mbi Shema ntiyo dijamwo agiye kwa Mimi urumva nuko usanga za bindi bintu hajamwo urumva bigatuma umugore akeka ko yagiye kwa Mimi muri ico gihe rero ikintu Shema agomba gukora niki aho urumva ni bagomba gusha yikosora umugabo niba ho izo ngeso mba shanzo zikora akazijamwo ni bagomba kwikosora niba kazi hari naho nuvuga ikibazo ni ciki ni cy'umwanya bakamenya umwanya wo gukora ibintu batababaje uwundi muntu ahubwo uvuza akantu kampa kwiyumvira n'ikindi kibazo biramutse bimeze uko bari kuravuga kuri Giheko ntabwo ubona yuko umugore wa Giheko azokwama yashwanye n'abantu n'abatari Mimi oya nukuvuga nimba ariko bimeze wewe urashobora kuba gusanga ari wa muhini mushasha urumva kuko nawe urabizi ibintu byarigeze kuvugwa no ku mugore wa Abeli nubwo watigeze abigaragaza ngo abiposting ariko hari abantu babibwira mugure nta kintu nakimwe mubwiye kubera ngo yaratahuye game yaramaze kumenya ivyo arimwo nuko arafise n'urugezo ageza ko kwizera umugabo wiwe binasigura ko na Abeli ashobora kuba yaricara amusigurira neza mwereka game arimwo umugore arayitaha none nabonye ko ahubwo Abeli mu kubimusigurira bimwumvishe yashije ngo uzakinisha abana nawe nyene yaramukinishijemo n'umugore we nyene arazera biki abagiye ko uno mufasoni nawe amuzane muri game akine mine tubandanye nitunabandanya ahubwo duherezaho umusaza wakoze kuza ndagushimire cyane nyamara bano bantu nimba bintu biba bihari kwico ryoherwa ico turyohera nuko twabona industry ntimeze neza abantu babanye neza ta kibazo nico coryoha canke bagwane turonke views batagwanye ntitudandaza oya ntitwari kuba turiko tuvuga iki aho bashutinge twari bwavuge filime yabo